Okay, Best Influencer Award mu Burundi. Ivyo vyabaye nivyo tugiye kuyagako. Ntucikwe n'iyi video, raba yose. Alright, Best Influencer Award mu Burundi. Yarabaye warayibonye mbaze ngo ati ngo abantu bamwe bariko baridoga ngo ati imvura yaraguye bariko baranyagirwa umuriro aho ngo izuba ryarace ubu bariko barasha ngo nukuri sinzi yo +257 iwacu mwero mwake karibu kwicano Diodone ndi akasina wanyitwa n'imbere Diodone uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment turi mushasha naho ntibagire kugira portage rungekira mugenza kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kwa ntahandi nahanyene ino munsi ni different style. I'm using my phone ko nakoresha isimu kubera ngomba ko tuyaga ku bintu biriko biraba ku bintu vyarabaye kubera vyararenganye mugani amakuru mbona aho ndumva ngo ati burya abantu bari biteze ko ari ibintu bigiye kuba bien bigiye kuba fresh bigiye kuba bitandukanye maze n'ibindi bintu bihora biza by'ama award mu Burundi mugani ndumva ngo ati ngo hari abantu bamwe bariko baridoga ngo burya ngo bavuye muri category batazi ko bavuyeho hariho ngo n'abashitse bamenya yuko barimwo mugani basanga ntibari murumva n'ibintu wovuga ngo ati bisovye mugani je ngo mavuge n'ivyumviro gusa burya hariho ibintu vy'ama award bakora hariho best tiktoker best snapchatter best youtuber urumva ayo n'amantuze y'amakaragore arabo abo bantu bakuze bakaze mwiyo ntuzeye mwico gisata chama social media hariho n'indi best influencer twavuga bose umu youtuber umu instagrammer umu tiktok mwese muri hamwe rero barabangwa ati ninde yakoze mwo mwaka urenga aho ubunyene yakoze bishimishije aho biri ku rwego rwa kure aho yakoze ikintu n'ubu mu Burundi bakimenya bakikivuga kubera ni wene yagishizeho ego niho nucuvuga ngo ati ngo best influencer umuntu yahinduye imitima umuntu yahinduye ivyumviro umuntu yahinduye cyari cyo cyose mu bantu mu mwaka wo influencer ngo ati ninde gusa ingorane ya aho Irebe je ndovuga ngo ati yabigize nabi ni kubera ngo ati hariho ibintu ze bice bibiri bagiye bararaba aho batoyeko urumva hari abafana batoye maze ngo hariho nabo nyene ibintu baravye ko bivuye ku ma video ngira barose batanze bahawe nabo bantu nyene bariko barirukangaho batowe bari muri category y'abantu 10 kugira nabo nyene bazo representing ico bakora ico bari ni kubera iki two gutora aho rero none harakabazo burya ingorane kubera bavuze ngo ati ngo ibintu bizobera ku mugaragaro izuba riva mugani ngo ati ngo bamwe bariko barasha ningorane singorane mugani ukubiri urabona ngene bimeze ugiye gutora mukavuga ngo ati ngo mugiye kubishira ku mugaragaro ntimuzozane ibindi oya nyamba mugiye guha abafana bari bone batora umuntu wabo bavuga ngo ati ubu ni wene twemeye mu mwaka aho mu myaka bamaze gukora bareke batore kubera nuwonyene gusa ni hamwe nyene usanga hariho umuntu afise abafana benshi ugasanga aratowe kandi yatana kimwe yakoze gusa ni kubera usanga afise abafana benshi mugani nuko biba biri utora umuntu uzenye utora uwo influencer bivuye ku mufana amufana hanyuma bakamutora bakamushira kuko rwego ko kuvuga ngo ati ni mu best influencer nuko biri naho agiharaje mu ibindi ningakuja bagira ama movie award burya biraba ngira nk'abantu 9 aho 10 aho bangahe 20 bangahe barabi iyo movie bakayiha amanota hanyuma uko nuko bakaraba izindi bakaziha amanota hanyuma izoba nyeneza kubera barafise n'ibintu bagenda bararabira ku iyi movie yakoze iki yazanye uko bayikoze uko iyi story imeze gute ni ibintu byinshi barabira ko mugani best influencer nta bintu byinshi urabira ku bintu yakoze ko vyahinduye abantu benshi babimenye nkakuja basi kwindirimbo yahitinze
usanga umwe mwaka ari yone aje umuntu wese yibuka kubera naho yoba yararamvye ibihe bitari bike nyamba ari amezi 6 uko nuko ni we naza gucindira ico gikombe rero ni na best influencer mu vyumviro vyanje ari usanga bo vyumvira ukundi muga nta kibazo twese tufise uburenganzira bwo kwimvira uko nuko no gushavura ku bintu byatubaye kuko nuko ni ibintu bisanzwe kubera ubuzima burabandanya rero ugiye kurabaho uvuze ngo ati best influencer ni uwahe uraba mw'ivyo bintu uraba mw'ico kintu kuvuga ngo ati okay yakoze iki abantu bamwakiye gute ibintu yahinduye n'ivyahe ibintu yakoze n'ivyahe biriko biratuma abantu bamuvuga biriko biratuma abantu bamukwirikira biriko biratuma abantu bahinduka kubera ku bintu yakoze kubera ku bintu yimviye n'ivyahe mw'uwo mwaka aho mu bihe birengane n'uwahe hanyuma maze kubimenya n'ubonye aba yacinze nta wundi naho mugiye muraraba ibindi urumva ngaho ntimuba muriko muraraba best influencer muba muriko muraraba umu influencer mwiza afise akarorero afise agaciro afise ibintu basi vyiza sinovuga by'akaranga mugani bishobora gufasha abandi mu bundi buryo bwiza uko nuko mugani influencer tugiye kuraba mu influencer n'umuntu yakoze ikintu kimenyekana mw'uwo mwaka akaba yageze ku rwego rushimishije mw'uwo mwaka mu yindi myaka iheze ugasanga yarakoze ibintu abantu nyene bakunze bakurikira ugasanga ni bwana ariko aravugwa uwo ni bwana best influencer kandi n'ivyiyumviro vyanje rusanga ari ukundi kuntu usanga nawe vyiyumvira gute burya wewe wimvira ngo ati ugutora kw'amatora y'aba influencer aho y'ibindi bintu nyene baza barazana vy'ibikombe mu Burundi bo bigenza gute botora gute je ndibaza ari ibintu vy'ama influencer nibarekera abafana batore hanyuma bibandanye mugandi ari ibintu vy'imovie tora abantu babijejwe barabe ama story barabe ngene bayifashe uko nuko birenga ari ibintu vya music byo ho n'abafana barabije mu maze n'abandi bakabije mu kubera n'ibintu twibonera ego hama ka video karakanda guma mvuge kw'ivyo bintu vyabaye kuba influencer ego abashavuye Paulini abatashavuye nuko biri ego kubera burya ngo ati bigoye bigora Benshi mugani singombwa vyame vyagoranye kira mwanya ego ino musatari wawe ico usanga ari iwawe ego kubera uracaba mu influencer ntuzocuheba ngo ati kubera ibintu vyabaye no suko biri ego hanyuma ka video karaka ndakwibutsa yuko wogira share like comment hanyuma ndakwibutsa nawe utari mushasha ugire portage urungikire mugenzi wawe kugira nabo nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi nahanyene ego hama ndizere tuzosubira kubara niyo twabonana